Singapore agahugu gato cyane ko mu majepfo y'uburasirazuba bwa Aziya n'agahugu gateye imbere cyane ni na paradizo ko bajejeta faranga. Ico gihugu corohereza abanyamitahe gushora imitahe mw'ico gihugu. Muri maka abanyagihugu ba Singapore babayeho neza cyane kandi bijiza amahera menshi cyane. Singapore kandi ihamahirwa abanyamahanga gukorera business bashaka muri ico gihugu ca Singapore. Ariko kandi ku rundi ruhande Singapore ishobora kuba kuzimu kubi cyane ku muntu agiye atahazi, kuko amategeko yahararenze cyane. Ugize amahirwe mabi bakakubona uri kurya ijojo, ugize imana ahubwo ntibanagufunga imyaka myinshi. Amahera wori hano ari munsi miliyoni 4 uyashize mu mafaranga y'amarundi, kuko ubona uri kuranwa itabi mu bantu aho ho kukwihanganira byo bagora cyane. Kwiconnecta kuri wifi y'undi muntu ataruhusha yabiguhereye naco ni ca gikomeye cyane. Bashobora kuguca amafaranga ari hagati y'igihumbi n'ibihumbi 2 by'amadolari y'amanyamerika. Gukoresha ubyiherero rusange waheze ukagenda utabutunganije, ico naco ni ca gikomeye cyane. Imbere yo kujayo ukwiye kumenya bashobora kuguca amafaranga menshi cyane ukoze ivyo byaha, kandi nawe ubona ari ibyaha bisanzwe cyane. Ni igihugu ushobora kugireramye ibibazo byinshi cyane mu gihe wagiye utahatoje neza, kubera ko Singapore iri mu bihugu vya mbere bigira ubuzima buzimvye cyane. Ariko kandi Singapore niyo itunza abamiliyoneri benshi cyane ngaha kw'isi. Singapore n'umuji ukongera ukaba n'igihugu n'agahugu gato cyane ku buryo gasumbwa n'intara ya Kayanza, kuko Singapore ipima ibirometero kare 719 mu gihe intara ya Kayanza ipima ibirometero 1200. Ni hafi ca kabiri cayo. Singapore ni kimwe mu bihugu 200 bito cyane kw'isi, ikabigizwe n'utuzinga twinshi, aho kanini muri two gafise uburebure bugera ku birometero 42 mu gihe ubwaguke nabwo bungana n'ibirometero 23. Prosper numwe mu bitabo inshuti nyariko niko nitwa. Ndaraguha ikaze dutemberane mu gihugu gikize cyane ca Singapore. Ufata amasegonda abiri ukagira subscribe waheza nkakubwira ivy'amatwi yawe atigeze yumva handi. Wowe gusa ntegabiri nk'ico nkwibigirira ku muji wa Singapore. Mu mwaka w'1965 ku itariki 16 z'ukwezi kw'indwi, Singapore hamwe n'igihugu ca Malaysia byishize hamwe bikora ico bise Federation ya Malaya. Ariko mu nyuma ntivyatevye ku itariki 9 z'ukwezi k'umunara mu mwaka w'1965, ubwo hari nyuma y'imyaka byari byishize hamwe. Malaysia hise yirukana Singapore ica ibigihugu cigenga. Ico gihe Singapore ntiyabishaka na buhoro buhoro kwitandukanya na Malaysia. Yari yobowe na Lee Kuan Yew, wari umubabaro udasanzwe kuri Singapore. Yari yirukanwe na Malaysia ngo yigenge. Ibyo ntibabishaka kubera ko Singapore karagahugu gato cyane gakenye, atabutunzi kama gafise, kari gakenye cyane, gafise ibibazo byinshi ku buzima bw'abakabamo. Nta suku, nta mazi meza Singapore yari ifise. Ivyo byatumye umuyobozi wa Singapore Lee Kuan Yew akora uko ashoboye kose kugira ngo Singapore ive mu bukene yari ifise ico gihe. Ubutandukana na Malaysia byaramushavuje cyane, ariko byatumye adacika intege zo kugira ngo Singapore ive mu bukene. Ariko ntaco yarafise cyo guhera ko, nta butunzi kama Singapore yari ifise nk'amabuye y'agaciro canke petrol. Nta na kimwe Singapore yari ifise kugira ngo itere imbere nk'ibindi bihugu byinshi byari byatejwe imbere n'ubutunzi kama. Singapore yo n'igitigiri kinini c'abanyagihugu ntibari barize. Ikigeretse ko Singapore kukujwe n'amazi, nta gihugu bihana imbibe, karakazi gatoroshe na buhoro buhoro gukura Singapore mu bukene bwari buyizengereje ico gihe. Nta mutekano ukomeye Singapore yagira, ryari shamba, kuko igice kinini ca Singapore cyari kigizwe n'ishamba. Mu bisanzwe nta cizere c'ubuzima cyari muri Singapore. Gutera imbere rero kwa Singapore byari hafi yo kudashoboka, kuko honyene atabutunzi kama cyari gifise. Ivyo byatuma benshi atacizere bagirira cyo yotera imbere nk'ibindi bihugu. Ico Singapore yari ifise guhera ko n'ubusa bugaragara, ariko kandi ikintu gikomeye cyane yari ikeneye kurusha ibindi yari umuyobozi mwiza. Umuyobozi mwiza nico kintu ca mbere Singapore yari ikeneye. Tuzi ibihugu byinshi bifise ubutunzi kama bwinshi, ariko kubera ko atabuyobozi bwiza ivyo bihugu biracafise ubukene bwinshi cyane, kandi byinshi biri muri Afrika. Byumvikana ko Singapore ico yari ikeneye cyane kurusha ibindi byose yari gifise umuyobozi mwiza. Lee Kuan Yew, uyu mugabo yakoze uko ashoboye kose akura Singapore mu bukene bwari ico gihe. Lee Kuan Yew abonye Malaysia yirukanye Singapore ngo yigenge, habuze gato ngo akorora amaso zarire. Aravye uko Singapore yari imeze byaramushavuje cyane, ariko birahera abona ko ari ico ategerezwa gukora kugira ngo Singapore nayo itere imbere. Ugutandukana na Malaysia bishobora kuba ari wo mugisha Singapore yaronse myiyo myaka. Lee Kuan Yew ataravye uko Singapore yari ikeneye, yazanye amategeko akomeye cyane. Icambere yakoze no kugwanya igiturire. Bakigufata wari igiturire, igihano cari icurufu. Abahora bagiye ibiturire babona ko vyakomeye, baca barabigabanura kugeza hafi ya ntavyo. Singapore yaciye ikora amakori kubinjiza ibintu muri Singapore. Singapore yahise ikora uko ishoboye kose, igira umutekano ukomeye cyane. Aha ico Lee Kuan Yew yashaka kwari ukugira abanyamitahe baze gushora imitahe muri Singapore. Bakoze uko bashoboye kose
bareka abanyamahanga kuza muri Singapore bagashora imitahe myinshi atamananiza menshi babashizeko. Singapore yeretse abanyamahanga ko ari ahantu hatekanye cyane, abantu nabo bikundira ahantu hatekanye, bahurumbiye kuza gushira imitahe muri Singapore kuko babona ari ahantu hatekanye ho gukorera business, kandi Singapore ikaba yaranorohereje cyane abanyamahanga kuza gushora imitahe muri Singapore. Uko Lee Kuan Yew yari yabyivuje niko byaje no kugenda, Singapore yuzura abanyamahanga mu mwanya muto cyane. Singapore biba igihugu giteye imbere cyane kubera ko nta munyagihugu wa Singapore atarafise akazi, bose bari bafise akazi. Imvukira za Singapore nazo ico zakoze no gukora cyane, atari kugira biteza imbere ubwabo, aho bwari kugira bateza imbere igihugu ca Singapore. Lee Kuan Yew yari yabahaye akarorero keza, abereka ko nibateza imbere Singapore nabo bazotera imbere ku rugero ruri hejuru cyane, kandi koko niko byaje kugenda, biciye mu kurwanya ibiturire ndetse no gukaza umutekano ndetse no kuresha abanyamahanga kuja gushora imitahe muri Singapore. Mu mwanya muto cyane Singapore yahindutse umuji w'inganda. Singapore yahise ishinga amashuri menshi cyane, ica inaba igihugu kigendera ku burizi. Batumye ko abigisha bakomeye cyane mu mahanga kuza kwigisha muri Singapore, babahemba amamiliyoni menshi cyane. Kugeza ubu umunyeshuri wo muri Singapore aba ari imbere imyaka 3 uwo muri leta zunze ubumwe za Amerika. Abakozi ba leta bahembwa amahera menshi cyane ku buryo perezida wa Singapore ahembwa cyane ayigwije ko kane perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika. Singapore kandi nta byicene wabo mu kazi, baha akazi ugashoboye. Kugeza ubu muri Singapore niho hari abantu benshi bafise amamiliyoni menshi cyane ku isi, abamiliyoneri. Kugeza ubu kandi iyo uri umunyamahanga ushaka gushinga business muri Singapore utegerezwa gushiramwo n'imvukira ya Singapore, atari uko ntibakwemerera. Ubu Singapore ni igihugu ca gatatu kibamwo ibiturire bike cyane ku isi, ariko kandi Singapore iri mu bihugu bifise abanyagihugu bacudikiranye cyane, ni benshi cyane ku buryo bagera ku miliyoni 5, kandi ari ku isi ntoya cyane. Ariko kandi Singapore yatanguye kubitorera umuti. Ubu Singapore yiremera isi yo kubakako. Ubu kandi 22% vya Singapore nivyo biremeye, bagiye barakamya inkombe ziba hari bakigije, kandi nubu birabandanya. Sivyo gusa, Singapore yubatse amagorofa menshi cyane manini cyane ku buryo abarimwo ibintu byose vyankenegwa, amasuko, amavuriro, amashuri, kugeza naho siporo bazikorera ku bisenge by'inzu zabo haba ari hanini cyane ku buryo umuntu adapfa gusohoka ngo hari ivyo agiye gukenera hanze. Ni nayo mpamvu bakunze kuvuga ngo hari umuntu ashobora kumara y'ubuzima bwiwe bwose mwayo mazu adasohotse hanze. Muri Singapore nta ruja n'uruza rwinshi wohabona mu mabarabara yaho, uretse ko no gutunga imodoka muri Singapore ari ivy'abagwiza atunga bakomeye cyane. Buri munsi uko ujanye imodoka mwibarabara uriha ikori rinini cyane, kandi no kuyigura biba bitoroshe cyane muri Singapore. Singapore iri mu bihugu bifise amagorofa menshi cyane mu kuzimu, bubaka amagorofa mu kuzimu kure cyane ku metero 200 uja munsi, aho niho bubaka inganda ndetse n'abantu. Singapore kandi iri mu bihugu bishuha cyane, ari nayo mpamvu uzosanga ku magorofa menshi abamwe abantu uzohasanga bateye ku ibiti byinshi, utujardin twiza cyane utoraba tuzana akayaga keza. Nta munsi uzoja muri Singapore ngo usange batariko barubaka. Muri Singapore niho hari isumo rya mbere rinini cyane ryubatswe n'abantu. Iki gihugu gifise isuku ryinshi cyane ku buryo bakubonye uciriye hasi ushobora kubihanirwa cyane. Nanakubwiye ko muri Singapore bitemewe kurya ijojo canke kuyicuruza, bashobora kuguhana cyane mu gihe ubirenze ko. Ikibuga c'indege ca Singapore citwa Changi Airport catsindiye inshuro 9 kuba ikibuga c'indege ca mbere ku isi gikoreshwa cyane kandi gisa neza. Mu biharanga hari ikibumbano citwa Marelion gifise umutwe w'intare ufise igihimba cifi. Ico kibumbano rero gisigura ibahari ndetse n'intare nk'ikimenyetso c'akaranga. Izina Singapore naryo rikaba risigura umuji w'intare. Singapore kandi ikoresha indimi 4 zemewe n'amategeko: Icongereza, Ikimalay n'Ikimandale hamwe n'Igitamil, ariko Ikimalay nico gikuru. Ndabashimiye, yari Prosper Ntuma mu bitabo inshuti y'inyariko, ariko nitwe ico ndagusaba no kugira subscribe kuri channel yamenya byinshi utazi kugira ngo ntuzozuracikwa n'ibindi biganiro nk'ibi. Ciao ciao.